Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Abategetsi ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baravuga ko nta somo igihugu cyabo cyakura kuri demokarasi mu Rwanda nyuma yaho perezida w'u Rwanda ashinje abategetsi ba Kongo gushakira ku Rwanda impamvu yo gusubika amatora ateganijwe umwaka utaha muri icyo gihugu irushyiraho ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwayo. Bamwe mu ntumwa z'abanyamurenge bitabiriye ibiganiro bibere Nairobi muri Kenya bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo batangaje ko bikuye muri ibyo biganiro kubera ibitero byagabwe mu duce tw'abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Epfo. Urukiko rwo mu Rwanda rwagize umwere Dieudonné Ishimwe uzwi nka Prince Kid wateguraga amarushanwa y'ubwiza mu Rwanda ya Miss Rwanda ndetse rutegeka ko afungurwa. Turanumva nuko byifashe mu irushanwa ry'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru ribera mu gihugu cya Qatar. Tubafite ikiganiro baza muganga muri mwese ikaze muri amakuru yo kuri wa gatanu itariki ya 2 z'ukwezi kwa 12. Aya makuru yose ndetse n'ayandi ku buryo burambuye ni mu kanya. Prudence Ngiyumva amaze kuzigezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Itsinda rya Loni rikora iperereza riri gusura Ukraine riravuga ko hakomeje kuzamuka impungenge ko ibitero by'Uburusiya bugaba ku bikorwa remezo biri guhunyura uburenganzira bw'ibanze burimo kubona ubuvuzi n'uburezi. Kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10 ibitero byo mu kirere byagabwe n'Uburusiya byaciye amazi n'amashanyarazi kandi abantu benshi nta buryo bwo gushyushya amazu muri ibi bihe by'ubukonje bukomeye. Kyiv yita ibi bitero ibyaha by'intambara. Moscow ivuga ko intego yayo ari ukugabanya ubushobozi bwa Ukraine bwo kurwana. Itsinda rya Loni ryavuze ko abagore babwiye abakora iperereza ibibazo byugarije abana mu burezi nyuma y'uko amashuri yasenywe no kwigira ku buryo bwa interinete bikaba byarabangamiwe. Hagati aho perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko azizeza igihugu cye ubwigenge mu rwego rwo kwemera igihe yatangazaga umushinga w'itegeko rizaca imishinga y'amadini afitanye isano n'Uburusiya gukorera muri Ukraine. Ijambo rye rikurikiye ibikorwa byo gusaka byakozwe n'inzego z'umutekano mu nsengero n'amamonasteri ayoborwa n'ishami ry'idini rya Orthodox muri Ukraine ryari ryaratangaje ko riyoboke kiliziya ya Orthodox mu Burusiya. Inkuru ya Dani Abahad muragezwaho na Yvette Kabatese. Kwitandukanya kw'amadini si ibintu bishya muri ako karere, haba muri Ukraine ndetse no hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Ariko intambara iratuma kwitandukanya kugenda gukomera gushingiye ku mateka n'umuco bimaze igihe, kuko kuba mu idini runaka n'ubwenegihugu bigoye gutandukanya. Perezida Zelensky avuga ko inzego z'umutekano za Ukraine zigomba kongera imbaraga mu kugenzura ibikorwa by'amadini. Ashinja ko byakozwe n'ingabo z'Uburusiya zikinze mu banya-Ukraine bo mu idini rya Orthodox bahoze bafitanye isano n'Uburusiya. Hamwe mu hasatswe vuba ni ikigo cy'abihayimana kizwi cyane kiri i Kiev. Urusengero ruhayobora rwitandukanije ku mugaragaro n'Uburusiya kuva bwavogera Ukraine. Amafoto menshi yavuye muri Irani yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga yerekana abagore bambaye nk'abantu bavugwa mu nkuru izwi mu gitabo The Handmaid's Tale kivuga ibihe by'akarengane gakomeye, bakaba bari kubikoresha nk'uburyo bushya bwo gukora imyigaragambyo basaba ubwisanzure bw'abagore. Hari ifoto yerekana umugore i Tehran yambaye ikanzu y'umutuku n'ingofero y'umweru biranga abakinnyi bagaragaje iyo nkuru y'igitabo mu ikinamico bari baracinyijwe cyane n'abategetsi b'abagabo mu muryango witwaga Gilead ariko wabayeho gusa mu buryo bw'ubuvanganzo. Igitabo cyanditswe n'umwanditsi Margaret Atwood. Icyo abo bakora imyigaragambyo bahuriyeho mu byumweru bigera kuri 12 bishize bakora iyo myigaragambyo muri Irani n'interuro abagore, ubuzima, ubwisanzure. Inama idasanzwe yo kuganira kuri ejo hazaza ha perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yasubitswe akanya gato imaze gutangira.
abayobozi mu ishyaka riri ku butegetsi African National Congress ANC mu mpine bavuze ko bashakaga gukwirakwiza ibyavuye mu iperereza mu bagize komite y'igihugu y'ubuyobozi mbere yo guhura kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. Igihe yavugiraga mu biro bya BBC Johannesburg, William Gumede wo mu muryango Democracy Works Foundation ugamije guteza imbere demokarasi n'inzego zayo yavuze ko yizera ko Bwana Ramaphosa azahatirwa kwegura ku butegetsi. Perezida Ramaphosa ari mu mazi abira. Birashoboka cyane ko atanga imihoho canke natabikora agirizwe gukinjura, canke naho niyahaguma harashobora kuba amatora yo kumukura kw'icizere mu nama nshingamateka, kandi birashoboka cyane ko yatsindwa. Ramaphosa naho ayo mahano amuvugwa ko mu gihugu arakunzwe cyane gusumvya ANC, kandi koko niyagenda hazoba ikibazo gikomeye muri ANC ubwayo, ikibazo gikomeye c'amatora. Ejo hazaza ha Bwana Ramaphosa hari mu rujijo kuva icyegeranyo kimaze iminsi ibiri gisohowe kivugiye ko yari afite umurundo wa miliyoni z'amadolari mu ruguri rwe amaze kwibwa ntiyabitangaza. Perezida yahakanye ko nta tegeko yishe cyangwa ngo akoreshe umwanya we mu bikorwa bidahwitse. Abarwanyi bo mu karere ka Tigray muri Ethiopia batangiye kuzibukira bava ku rugamba nka kimwe mu byemeranyijweho na guverinoma ku gahenge. Itangazamakuru ryo mu gihugu riravuga ko bavuye mu birindiro nibura 7 birimo Zambalesa iri ku mupaka wa Eritrea. Umusirikare umwe yavuze ko yagiye mu misozi kurwanirayo gushaka umutekano w'abantu be, ariko noneho yahavuye ku buryo bw'amahoro. Abahagarariye guverinoma n'umutwe w'ingabo za Tigray bari guhurira mu mujyi wa Shire muri Tigray kuganira ku buryo bwo gushyira intwaro hasi. Hari inkeke ko kuba imitwe y'abarwanyi ba Eritrea na Ethiopia ikomeje kuba muri Tigray bizabangamira umuhate w'amahoro. Ini BBC Gahuza Miryango komeje kuyumva kuri BBC Gahuza.com no kuri Kisoro FM muri Uganda. Abasenyeri bo muri Malta basabye abadepite kudashyigikira itegeko rishobora kwemera gukuramo inda mu bihe bisobanuwe kandi bizwi. Gukuramo inda muri iki kirwa ntibyemewe n'amategeko, ariko itegeko rishya rishyigikiwe na guverinoma igendera kuri politiki y'izimpinduka ryakwemera gukuramo inda igihe ubuzima bw'umubyeyi buri mu kaga. Abasenyeri 3 bamaganye uwo mushinga w'itegeko bavuga ko ubuzima bw'uruhinja rutaravuka butagombye kurangizwa kugira ngo harindwe ubwundi. Bavuze ko abaganga bagombye kugerageza kurokora umubyeyi n'uruhinja, noneho bagashyira imbaraga ku mubyeyi igihe bibaye ngombwa. Jacques, urakoze. Prudence Ngiyumva, urakoze. Amakuru harambuye tuyahere kwitana amagambo hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gusubiza ijambo Perezida Kagame w'u Rwanda yavugiye mu nteko nshinga amategeko y'igihugu cye ejo bundi kuwa gatatu, aho yagaragaje ko imwe mu ntenge za leta ya Tshisekedi ari uko ngo itatowe n'abaturage. Yongeyeho ko bishoboka ko yaba ashaka kwitwaza ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo aburizemo amatora ateganijwe mu mwaka utaha. Mu kumusubiza ejo, umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yabwiye itangazamakuru ko nta somo Kongo yakura kuri demokarasi mu Rwanda. Avuga ko idatanga ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo, kandi ubutegetsi bukaba buri mu maboko ya Perezida Kagame, ngo wahinduye itegeko nshinga kugira ngo agume ku butegetsi kugeza muri 2034. Kwimene ku magenge uri Nairobi yakurikiranye ibyavuzwe na Patrick Muyaya maze ategura inkuru ikurikira. Mu kiganiro n'abamenyeshamakuru ku wa kane i Kinshasa, Patrick Muyaya yavuze ko imbere yo kuvuga ku matora yo muri Kongo, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yarakwiye kubanza kuraba uburenganzira n'ubwisanzure bw'abanyagihugu bitaba amatora mu Rwanda. Muyaya yaneguye kuba Kagame yarakoresheje kamarampaka canke referendum yo guhindura ibwirizwa shingiro abatoye bemeze igisa na perezida w'ubuzima bwose, kuko yishiriyeho uburyo bwo kuguma ku butegetsi kugeza mu 2034. Uwo muvugizi wa leta ya Kongo yibaza ko kubijanye na demokrasi ku isi u Rwanda ruza inyuma ku rutonde, ko mbere igihugu ciwe co muhicigwa. Muyaya ntagarukira ngaho. Uretse kwagiriza u Rwanda gushigikira umugwi M23, imvugo yari isanzwe imenyerewe, uwo muvugizi wa leta ya Kongo yagirije umukuru w'u Rwanda kurondera guhungabanya umukuru wa Kongo Felix Tshisekedi mu bijanye na politike. Mu majambo yiwe, Patrick Muyaya yavuze ati
Kagame ntariko arahungabanya Kongo mu vy'umutekano gusa, ahubwo ni no kwivanga mu matora yimirije. Icuka casubiye kuba kibi mu migenderanire ya Kinshasa na Kigali kuva umugwi M23 usubiye kugwana n'ingabo za leta ya Kongo mu bice vya Rucuru, aho maze kwigarurira ahantu hanini. Uretse kuruganya izina rero, igisa n'intambara y'amajambo nayo irakomeje hagati y'u Rwanda na Kongo. Natwo utwigoro dutandukanye two gutorera inyishu ico kibazo c'amahoro n'imigenderanire gushika ubu naco turashikako. Prime Ndikumagenge, BBC Gahuza Miryango, Nairobi. Tukiri kuri icyo kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bamwe mu ntumwa z'abanyamurenge bitabiriye ibiganiro bibera i Nairobi muri Kenya bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo batangaje ko bikuye muri ibyo biganiro kubera ibitero byagabwe mu duce tw'abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Itangazo bakiza hagaragara riravuga ko ibyo bitero byagabwe n'imitwe ya Biroze Bishambuke, ya Kutumba, Irunga, Rusesema na Red Tabara. Uretse Red Tabara igizwe n'abanyamahanga b'Abarundi, iyo mitwe yindi yagombye kuba nayo iri mu biganiro bibera i Nairobi. Kugeza ubu abayoboye ibyo biganiro bihuje intumwa zirenga 200 z'abanyekongo ntacyo bari babivugaho. Mu kanya kashize nabwo na mugenzi wanjye dukurikiranira ibyo biganiro i Nairobi, Siriake Muhawe, nayo ntangira mubaza niba ibyo biganiro byakomeje mu gihe izo ntumwa z'abanyamurenge zo zabyivanyemo. Ego Jacke, ibiganiro byabandanije uyu munsi. Intumwa zavuye mu bice bitandukanye by'umusereko bwa Kongo bagiye bahura mu migwi, ubu bikaba ko birabandanya naho nyene abanyamurenge nk'uko eje kubivuga bo babaye barahagaritse kuvyitaba. Niba wabonanye nabo banyamurenge basobanuye iki ku bijyanye n'ibyo bitero? Bavuga nyene yuko batewe tariki 30 kandi ko badashobora kuvyihanganira. Banditse n'ikete bandikira abahuza muri ivyo biganiro, barabwira ibyo bipfuza. Bimwe muri vyo akaba ari uko bo kuyamiriza ubwo bwicanyi bwabaye. Bavuga yuko abantu baba barapfuye muri ivyo bitero baba bashika indwi. Bakavuga yuko rero abahuza bakwiye kwiyamiriza ivyo bitero kandi bagakumira n'ibindi bitero bishobora kubabako. Bakasaba kandi yuko umuhari Red Tabara akarere kokora uko gashoboye kakarandura n'imizi uwo mugwi w'Abarundi urwanira muri aho mu karere iwabo. Ikindi basaba nuko abakoze ivyo bitero no kuvuga Biroze Bishambuke, ya Kutumba na Irunga, nabo nyene bokugwa muri bino biganiro, kuko bari bavuze yuko ngo abazita biganiro bemeye gushira intwaro hasi gusa. Nabaje Enoke Ruberangabo yari mu ntumwa z'abanyamurenge ngaha, ati kubera iki none mutari kwemera mukavugira ibyo bibazo byanyu mu nama mu biganiro biriko birabandanya? Umviriza uko yanyishuye. Twaje hano tuje gushaka amahoro. Mu gihe rero turimo tuvuga ngo ko turashaka amahoro hano, kandi abatumije iyi nama baravuze ngo imirwano irahagaze, ibitero birahagaze, hanyuma abo turi kumwe hano bakongera bagatangira bakadutera bakica abantu, twebwe ntibishoboka ko twakomeza. Twahagaritse ariko ntitwavuye mu biganiro. Nitwumva hari ibisubizo tuzagaruka mu biganiro. Siriake, umaze kumva ibyavuzwe na Enoke Ruberangabo, ese washoboye kuvugana n'iyo mitwe barega? Nagerageje kurondera mihari barega ubwo bwicanyi, ariko nkuko navuze mu ntango, uyu munsi bakoreye mu migwi mu mahoteli bagiye bashikiramo. Hanyuma kandi namenye inkuru yuko bategetse ko bazimya amatelefone, badatwara amatelefone muri ivyo biganiro barimo. Sinashoboye kuronka izo ntuma kugira ngo nazo zimbwire ico zivuga kuri ivyo byagiriji by'abanyamurenge. Ubundi kuri gahunda byari biteganijwe ko bino biganiro bibere Nairobi bizarangira ku munsi w'ejo, ariko tuzi ko byakerewe gutangira. Ese gahunda iracyameze nk'uko yari imeze? Gushika ubu hari inkuru zigenda zitandukanye ku gihe ivyo biganiro bizorangirira. Hari nk'abo twavuganye kare bambwira yuko ejo ariho bazogenda gushikiriza ivyo baganiriye uyu munsi mu migwi. Hari n'abandi bambwiye yuko ivyo biganiro bishobora kubanira gushika no ku munsi wa Mungu, ariko mu biro by'abahuza ntaco barashima kuvuga nimba koko bazubahiza ikirangamisi co gushika ejo itariki 3 z'ukwezi kwa 12 canke ko bazokongera kw'iminsi kuri ivyo biganiro. Siriake Muhawe, nayo tugume ku makuru yerekeranye n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ishami rya ONU rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi OCHA mu magambo ahinnye
riravuga ko abantu bagera hafi ku bihumbi 340 bavanywe mu byabo n'imirwano imaze ibyumweru byinshi hagati y'ingabo za leta ya Kongo n'inyeshyamba zo mu mutwe wa M23. OCHA iravuga ko habagizweho ingaruka n'iyi mirwano biganjemo abagore n'abana. Nubwo hari imiryango y'abagira neza yitabiriye kubatabara, OCHA iravuga ko imfashanyo zitangwa ziri munsi cyane y'inkunga zikenewe. Navuganye na Yvon Edunu ushinzwe itumanaho muri OCHA watangiye asobanurira impamvu iki kibazo kibateye impungenge cyane. Ni ikibazo gikomeye cyane na cyane ku bihumbi n'ibihumbi by'abantu bamaze indwi nyinshi barataye izabo. Uyu munsi tugereranya ko n'imiburiburi abantu barenga ibihumbi 340 bateshejwe izabo n'intambara. Abo bantu ubu bari hehe? Bamwe bagumye muri Rucuru, abandi bagiye mu tundi turere nko muri Nyiragongo, aho ni hafi ya Goma na Rubero. Ubu abantu bahunga baja irya nino. Abantu bamwe bacumbikiwe n'imiryango yabakiriye, abandi nabo bari mu bigo canke mu bibanza by'abateshejwe izabo muri iyo ntara. Mubafasha gute? Mu bintu byihutirwa abo bantu bakeneye harimo amazi, ibifungurwa, imiti, aho gukika umusaya. Haheze indwi zitari nke amashirahamwe afasha yegukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU, amashirahamwe y'abagira neza yo mu gihugu na mpuzamakungu ariko arakora ubudasiba kugira abo bantu basanzwe barimo abana benshi n'abagore bashobore kuronka imfashanyo mu kurindira ko bashobora gusubira iyo baje bava. Rero ni igikorwa dukorera hamwe kandi dukora mu bihe bitoroshe, ariko igikorwa c'abagira neza nico nyene no gutabara abantu baba bari mu bihe bene ivyo nyene bitoroshe. Hari amakuru yavugaga mu minsi ishize ko indwara ya kolera yaba yibasiye inkambi y'abavuye mu byabo ya Kanyarucina. Muri iyo nkambi ubu ibintu bimeze gute? Igihe cyose abantu bavuye aha bakaja ahandi icyarimwe ari benshi, hama hari ibyago by'uko hashobora kwaduka indwara zivuye ku mazi mabi. Urugero rw'uko indwara zaduka ruba ruri hejuru cyane turabizi, si bishasha muri izo ngorane z'ubu muri Rucuru. Yego harabaye abantu banduye indwara ya kolera, ariko amashirahamwe yose dukorana mu gutanga amazi no mu kuvura ariko arakora ibishoboka kugira ngo turwanye iyo ndwara. Kandi si iyo ndwara gusa, ni hamwe n'izindi zose zishobora kwaduka kubera abantu babayeho barundanye. Mukamenya kandi ko kolera ari indwara isanzwe yarashinze imizi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Nico gituma tugerageza gutanga inyishu zijanye n'ibikorwa by'isuku, gutegekanya ibyunyunyu, gutunganya neza aho abantu babaye, hamwe n'ibijanye n'amazi meza. Abari mu duce tugenzurwa na M23 bo ibyabo bimeze gute? Niba hari abahari mubasha kubageraho? Oui, nous savons que dans certaines familles sont restées dans le Rutshuru, qui est le territoire où les combats, les violences ont commencé. Turazi yuko hari imiryango imwe yagumye muri Rutshuru, ari naho hatanguriye intambara. Nk'uko nabivuze, imiryango imwe yarashoboye kuronka iyindi miryango y'indaro muri Rutshuru nyene. Birumvikana neza ko abo bantu batorohewe kubaho ku munsi ku munsi. Muri bo harimo nk'akarorero abana, kuko turazi ko amashuri menshi atariko arakora, bivuga ko abana bari muhira batariko bariga. Ikibazo gikomeye, igikorwa c'amashirahamwe mpuzamakungu atabara abari mu kaga no kuraba ko twoshikira abo bantu bose kugira bashobore kuronka imfashanyo bakeneye, haba muri Rucuru canke ahandi mu ntara ya Kivu ya ruguru. Dans le Rutshuru ou ailleurs à travers la province du Nord Kivu. Yvon Edunu wo muri OCHA. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Bari mu Rwanda no mu Burundi murakurikirana amakuru ku mirongo migufi ya shortwaves, naho habari kuri internet muradukurikira kuri Facebook Live.
reka tunyarukire muri Qatar kureba aho irushanwa ry'igikombe cy'umupira w'amaguru cy'isi cy'umupira w'amaguru rigeze uyu munsi. Muri kano kanya harimo gukinwa imikino yo mu itsinda rya B. Ghana irimo gukina n'ikipe ya Uruguay, naho Portugal irimo guhura na Korea y'Epfo. Ni mu gihe nijoro haza kuba imikino mu itsinda rya karindwi. Cameroon iraza gukina na Brazil, naho Busuwisi buhure na Serbia. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana ukurikira iyo mikino ari mu Rwanda. Yves, niba unyumva, imikino irimo kuba muri kano kanya igeze he, ibintu byifashe gute? Jacques, kugeza ubu ikipe ya Ghana iri gukina na Uruguay yamaze gutsinda ibitego 2-0, ibitego byinjiye mu gice cya mbere, nyuma yaho umukinnyi kapiteni w'ikipe ya Ghana ahushirije penalty. Hanyuma mu wundi mukino rero ikipe ya Korea y'Epfo nayo imaze gutsinda ikipe ya Portugal ibitego 2-1. Umukino nturarangira, bageze ku minota hafi ya wa 90 bashyizeho iminota y'inyongera. Ibyo rero bivuga yuko Uruguay yamaze umwanya munini ariyo ya kabiri, ubu yagiye ku mwanya wa gatatu. Portugal niyo ya mbere, ishobora guhita ibona n'itike yo hamwe na Korea y'Amajyepfo. Nicyo kibazo nanjye kubaza nti nibikomeza kumera gute, ni nahe makipe afite amahirwe yo gukomeza muri kimwe cy'umunani? Bikomeje gutya Portugal irajya muri kimwe cy'umunani yo na Korea y'Epfo, Uruguay na Ghana zirasezererwa. Imikino ya ninjoro yo iduhishe iki? Imikino ya nijoro, Brazil irakina na Cameroon. Brazil yarangije kubona itike ya kimwe cy'umunani. Cameroon birayisaba gutsinda igashyiramo ikinyuranyo cy'ibitego 2, ariko nabwo igasaba ko Ubusuwisi gukina na Serbia, Ubusuwisi budatsinda Serbia. Ntibyoroshye ariko kuko Ubusuwisi bwo bukeneye kunganya gusa, mu gihe Cameroon itabitsinze Brazil. Mu gihe imikino yo mu majonjora iri hafi kurangira, twamenya uko byifashe ku makipe yemerewe gukomeza muri kimwe cy'umunani. Amakipe yemerewe gukomeza kugeza ubu muri kimwe cy'umunani, amakipe yemerewe gukomeza muri kimwe cy'umunani ni amakipe 10. Ubuholandi bukazahura na Amerika ku munsi w'ejo, naho Argentine igakina na Australia. Ku munsi wo ku cyumweru ni Ubufaransa buzakina na Pologne, Ubwongereza bugakina na Senegal. Ku wa mbere ho hateganyijwe Ubuyapani na Croatia. Ubwo rero turongeraho andi makipe arimo Portugal, arimo na Korea y'Epfo, nibiramuka imikino yabo irangiye nk'uku nguku bimeze uku nguku. Urakoze Yves Bucyana. Reka ariko tugumane nawe kuko hari n'indi nkuru wadukurikiraniye aho ngo mu Rwanda urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge mu mujyi wa Kigali rwagize umwere Dieudonné Ishimwe uzwi ku izina rya Prince Kid wateguraga amarushanwa y'ubwiza mu Rwanda ya Miss Rwanda, ndetse rukaba rwanategetse ko wahita afungurwa nyine rumaze kumugira umwere. Ishimwe yaregwaga ibyaha 3 birimo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato. Urukiko rwavuze ko nta bimenyetso bifatika ubushinjacyaha bwagaragaje. Umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana yari mu rukiko arutegurira inkuru ikurikira. Ni ibyishimo by'abantu benshi bari buzuye mu cyumba cy'urukiko, biganjemo inshuti za Ishimwe n'abo mu muryango we, nyuma y'uko umucamanza avuze ko ibyaha Ishimwe yarezwe nta na kimwe kimuhama, agategeka ko ahita afungurwa. Umucamanza yavuze ko nta bimenyetso bifatika ubushinjacyaha bugaragaza ku byaha Ishimwe Dieudonné uzwi nka Prince Kid yarezwe. Ubushinjacyaha bwari bwamusabiye gufungwa imyaka 16, bumurega ibyaha 3 ari byo: gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina, no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Umucamanza yavuze ko abakobwa bavugwagaho ko bakorewe ibyaha hari inyandiko basinyiye kwa noteri bemeza ko nta hohoterwa bakorewe. Umucamanza yavuze ko urukiko rwahaye ishingiro izo nyandiko nyuma yo kubatumiza nk'abatangabuhamya ngo ubuhamya bwabo basinyiye imbere ya noteri no muri RIB babwivugira imbere y'urukiko. Avuga kandi ko ibimenyetso by'ubutumwa n'amajwi Prince Kid na bamwe mu bakobwa bahererekanyaga nta shingiro bifite.
yavuze ko hari ikirego cyatanzwe n'ubushinjacyaha buvuga ko izo nyandiko zakorewe kwa noteri zitemewe kandi ko zidakoresha ukuri. Ubushinjacyaha ntacyo buravuga ku mwanzuro w'urukiko, gusa bufite iminsi 30 yo kuba bwajurira. Ishimwe yafunzwe kuva mu kwezi kwa kane ku birego byatanzwe na bamwe mu bitabiriye irushanwa ry'ubwiza rya Miss Rwanda yateguraga. Nyuma y'ibi birego, leta yafashe icyemezo cyo guhagarika irushanwa by'agateganyo. Yves Bucyana, BBC Gahuzamiryango i Kigali. Urakoze Yves. Reka noneho dukomereze mu kiganiro baza muganga ku kibazo cyo kwihindura ibara ry'uruhu, mu kiganiro mwateguriwe kandi mugezwaho na Yvette Kabatese. Mwireho bakunzi ba BBC. Kwitukuza cyangwa guhindura uruhu hifashishijwe ibintu bitandukanye birimo amasabuni, amavuta n'imiti ngo bituma uruhu rutakaza ubudahangarwa bwarwo. Iyo bigenze gutyo rero, ingaruka ngo ni nyinshi cyane. Nibyo tugiye kwibandaho muri iki gice cya kabiri muri iki kiganiro cyo kwihindura uruhu. Turacyari kumwe na muganga Albin Irakarama. Reka tuvuge ingaruka zo ku ruhu gusa, noneho tuvuge n'ingaruka zo mu mubiri muri rusange. Ntabwo bisanzwe ko ugasanga umuntu ufite imyaka 30 arwaye ibihushi, araza ugasanga ku mutwe wose cyaromoye, ukabona byabaye byinshi cyane. Ubwo wenda ngiye nko ku mavirisi, hari amavirisi akunda gufata abantu badafite ubudahangarwa bita za herpes, ugasanga bafite za zona, wenda uretse ko nayiva no ku bintu bitandukanye, ariko hari abo ubona ugasanga bigendeye ko ku ruhu rwe rwatakaje ubudahangarwa. Hari abagira amasununu, zino bita molluscum contagiosum. None ko ntago ari amasununu asanzwe, yabaye byinshi cyane. Wenda ngiye ku maparasite yo bita shishikarushima, terwa n'udusimba dufite ubuzima, yageze ku muntu wihindura uruhu, iratinda no kwivura biragorana. Ubwo wenda tugiye ku mabakteri, zino ndwara umuntu agira ibituri by'amashyira, ibibyimba, nabo bagira ikintu bita erysipelas. Ni kuno umuntu agira akaguru kakabyimba, wenda kagendeye ko usanzwe ufite ubundi burwayi cyangwa se warakomeretse, bikaba bibi cyane bigendeye ko byageze ku mubiri, bisanga umubiri nta bwirinzi buhari, nyine indwara iruka cyane. None ubwo wenda umuntu yajya zo ku ruhu zidaterwa n'udusimba. Hari acne, bino biheri tuvuga ngo ni ibigendana n'imyaka n'iki. Uraza ukabisanga n'umuntu byarabaye byinshi, ariko n'imiti yabyirahenze. Kandi twibukiranye ko tebe wa muntu watangiye wumva ko icyo bita gusa neza ari kwihindura uruhu, noneho bikabibaye bibi kurushaho, ugasanga ni wa muntu wiheje, ahubwo agatangira no kugira n'ibindi bibazo bijyanye n'imitekerereze. Hakazaho abantu bagira bino amavegeture, wenda byita amaribori, nayo ariko adasanzwe y'umukara atebeyemo maremare cyane. Hazamo uburwayi bwinshi. Aho ni ku ruhu rero. Hanyuma ingaruka zijyanye n'imbere mu mubiri biterwa n'ibya bintu umuntu akoresha. Tuvuge niba ukoresha amasteroide, n'ahandi harimo ibinini, harimo iyo gusiga, uri buze kugira ahantu wagira igikanu kimeze nk'icy'imfizi, syndrome de Cushing, ugasanga umuntu ijosi ryarabyimbye rwose, afite igikanu kinini cyane. Uwo muntu ugasanga yagize hypertension, ugasanga yarwaye diabete. Ko ntabwo uri buze ngo nuko ari diabete yavuye ko nakoresheje ano maproduit yahindura uruhu ngo iri buze kwitwara, iri buze kunyorohera. Oya, iraza yitware nka diabete kuko kuba yitwara. Hypertension cyo kimwe, ibyo yangiza byose birimo. Impyiko z'abantu, harimo utwo dusimba tujya kwangiza impyiko. Hari noneho icyo nibagiye kinakomeye, kanseri z'uruhu rwose ziraboneka cyane. Habaye iki? Rya zuba ritakirimo gutangirwa, ririmo kwinjira mu mubiri uko ryishakiye, niryinjira mu mubiri rihindura uko umubiri ugomba kuba uteye, umubiri utari kubasha gukontorora. N'igifu abantu bakoresha, par exemple, hari abakoresha za acide salicylique, icyo gifu hari ingaruka tuvuge gynecologique, abagore babyara. Niba abantu bahorana infection zo mu myanya y'ibanga zihoraho, ni wa muntu niba mukorera par exemple césarienne, igisebe ntigikira, kumudoda ntadodeka kuko uruhu ubwo nkavugiyemo icyo bita atrophique cutanée, kunyunyuka, kudoda ntibiza gukunda. Niba abantu baza kugira ibyo bita eclampsie, kugagara mu gihe cyo kubyara, yagize za hypertension n'ibindi. Niba abantu babyara abana ugasanga bafite ibiro bikeya. Muga ko ingaruka ari nyinshi rero, umuntu ashobora kwibaza ati se hari abavuga ngo koko ngo hari ibyitukuza bitera izo ngaruka, ngo ariko ngo hari n'ibitukuza ngo usanga ngo byemewe mu buryo bwa kiganga. Nka muganga w'uruhu mbye mu bivuga w'iki?
nta kintu n'iki na kimwe kibaho gihindura uruhu donc cyica za nzira swati zica melanosite zica amanzima akora melanine cyangwa melanine kiza kibaho nta na kimwe pe. urakoze Yvette Kabatesi na muganga baganiraga muri icyo kiganiro cyabaza muganga. ni rero bashoje amakuru yacu yo kuri wa gatanu na makuru yarahagarariwe na Mark Niyonkuru. mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango. muramukiwe.